wacu Arno Franco ariko kubw'umuziki nahisemo kwitwa umwami w'ipoli bitabamo ikori bitabamo n'ihodi aho nagaca kadatoteza gahodi. Nkaba ndi muri finale ya Nanje Ndaririmba aho tuzogira finale le 30 z'uku kwezi nyene muri arena. Byarampaye kuduga muri tala yanje kubera urumva izo experience nk'ubu turiko turagira préparation kubijanye na live music nari sanzwe ndayigira mugabo urumva byarampaye izindi nguvu kubera naho nayigira ubwa mbere ntihaba ari muri competition zaba ari nko kuririmba nk'ahantu ariko nk'ubu kubera bari competition bica bimpa gutravaya sana kurusha ubwa mbere. Je ni ikizere kinini kubera jewe kwanza jewe ubwa mbere na mbere narakoze je ndiyemera ku bintu nakoze byo wanje naranditse uko nshoboye kubijanye no kwandika narashoboye kwandika uko nshoboye no kubijanye na fo ndagira uko nshoboye. Nukuvuga rero jewe igisigaye nk'ubico sigaye nsaba nuko Imana yohezagira kugira bijya bintu nakoze ndabikore neza nka kujya nashaka kubikora. Experience naronse nuko na muri preselection sinaririmbye ibyatari kuko deja narifise uburuhe ariko ari ijambo rimwe Fize yambwiye arambwira ngo nimba naho uburushe gute mugabo gusa ikintu uri kurisunza gushika ko ukwiye kugikora naho urusha yaranyuguriye ubwenge juste icyo nungutse ubu nuko ari arrangement zimwe canke amakoro amwe narinzi ariko barambwira nka fa dièse mineur nayo narinzi abamizisi barayimbwiye barambwira aha iyi note yiwa ukwiye kuririmba muri fa dièse mineur kumbira iraba okay ibindi nk'ibintu by'amaranje barabinyeretse barambwira tukiye gukora uku bikwiye kugenda ukunye nuko kuri jewe nabagije abatanguye première edition bambwiye yuko iyi deuxième edition iri différent sana na edition ya mbere kuko iyi edition vraiment muradufata neza Nanje Ndaririmba muradufata neza vraiment ego ariyo itandukaniro nini ya cyane ico no sawa abantu bose baba bariko baradukurikirana canke abantu bazoza kudushigikira turakeneye support yanyu turakeneye mu kudushigikira kwanyu biciye mu mahera yanyu benshi nga turakeneye ama studio turakeneye ama clip kuko byose ni impano dufise ego byaba byiza mukadushigikira. Leo ni siku yangu ya kwanza kuhudhuria mazoezi ya mwisho ya shindano la Nanje Ndaririmba. Nipo hapa kwa dhumuni moja tu la kuchukua place ambayo alikuwa nayo Big Farious kutokana na issue ambazo ziko nje na uwezo wake hata kuwepo na mimi ndo nitakaye mreplace. Yeza vitu vingi ambavyo nimeona ndani, nimeona kwanza nimesikia muziki mzuri, pia vyuma ni vyuma ambavyo nimesikia pia vinalia vizuri, wapigaji wako vizuri, pia washiriki nimejaribu kuwasikiliza mmoja baada ya mwingine. Washiriki wapo comfortable na wana uwezo mkubwa. Kwa hiyo ningeomba watu mje kwa wingi mwasapoti watoto tuweze kukuza vipaji Burundi. jewe naje ngaha kuri Kuza Muzik kumviriza ingene barepese na band n'abandi bari muri jiri tuje kubafasha kugira turabe ko bugira coaching imiziki bakunze yuko ari ikintu dushobora guterera. Bisigura yuko iyo umuntu aba ari gukora live music hari ibintu nyine usanga like
utegereza kuba uri gukurikiza par exemple kuba ku makoro sivyo kubera live music iratandukanye na beat kujya twabikora hariya kuri isanamu media bakoresha beat bakora live rero ndibaza yuko hari ikintu bazoba batoye muri ibyo tuzoba impanuro tuzoba twabahaye turabe yuko muri finale bizoba bimeze neza atakosa na rimwe birimo. Muze turabe muri finale abantu bariko barahiganwa umuririmbyi wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu ingere tuzobatora turi kumwe na mwebwe dufashanije mu kubashigikira aho bisiguriki uraza urihe entre ya 10,000 hama uze wicare mu bandi utuma akantu kiwawe tubashigikire kugira bazogire umwete wo gukora ibintu byiza. Hama ikindi naco nanje nzoririmba zoba ndiho muri introduction ya finale naje nzoririmba kandi sishaka kubamerera akantu z'inyagasukre shaka ndababwire yuko fise indirimbo yanje ariyo vibe nzoiririmba live kandi nzoryoherwa cyane. Karibu tuzoba turi kumwe na Mwag, Fizo hamwe na Nish. Karibu cyane n'abafinalist bacu 15 tuze dutore abazotsinda mugabo nibesigura ngo abazotsinda abatazoba batowe ngo nibazoba batsinze oya ahubwo ni ntambwe nziza kuri bo kugira batangure bishasha muri nuzenya muri kariyeri yabo y'umuziki. Nitwa bishikiye nkaba sanze nagiriwe amahirwe yo kwinjira muri higanwa rya Nanje Ndaririmba yateguwe na isanamu media hama twaba turi mu myiteguro ubu twaba tugeze muri finale aho izoba kuri uwa gatanu tariki 30 kuri arena saa 1 z'ijoro. Rero twari mu myiteguro twari muri repetition ubu ndahejeje umwanya wanje uraheze nagerageje kuba jewe nka jewe nagerageje gusohora Kelly ari indani donc arasohoka kugira ngo akore ubundiho nico kintu nayi nabuze muri first edition kuko hari ikintu ntakoze mugabo ubundi ko ndagerageza kugikorera ko niyo mpamvu ngeze aho ngeze. niyo yitungira ariko akazina k'ubuhizi ni happy life yego hama ni muririmbyi wo mu Burundi ngaha musanze muri Kuza Muzik narindi muri repetition za nyuma teko turakorana n'abamuziciens bazotuvugiriza muri finale hazoba ari ku munsi wa gatanu za genekezo rya 30 hama jewe ndashimye cyane gose ukuntu dukoranye nabo bantu batuvugiriza ivyo buma kintu novuga banyunguye muri rusangi haba harimo nyene utuntu tumwe umuntu abatamenyereye kuri scene nk'utwo natwungukiyeho muri iyi competition ego ni nk'ivyo. Koze ariko ndabise akazina k'ubuhizi ari Gabipar nkaba ndumwe mu bari muri competition Nanje Ndaririmba. Esa ni Nish
ndi muri jury ya Nanje Ndaririmba yateguwe na Isanamu Media. Unomunsi twaje mu gikorwa cyo gucoachinga aba artistes abacandidats bari muri competition. Two turagerageza kuraba genre dukosora dutanga bimwe mu bumenyi dufise kugira ngo dushobore kuzoronka aba meilleur. Mu bisanzwe iyi competition kuri jewe hari ibintu byinshi nungutse biciye muri competition Nanje Ndaririmba, biciye muri ya preselection, biciye muri ya demi-finale. Niyo mpamvu nshima cyane, nshimira abantu bazanye iyi competition. Ndashimira cyane Isanamu Media, nkashimira Boy eka nabo bose babifashe mu mugongo nka Union Européenne Africalia Pasek Bond akanga a. Uyu munsi nari naje muri Kuza Muzik kugira repetition zo kwitegurira finale. Finale ikazoba vendredi le 30 z'ukwezi nyene. Bizobera kuri arena kwinjira 10,000 zitangura 19h. Nshima Imana kuba hariho abagenda barakurikiza impanuro tubahereza, umuntu kumubwira ati gakore gutya kano kantu, arrangement yawe yitware gutya, wigarukane gutya. Rero biratunezera cyane kandi espérons ko hazoboneka ababishoboye. Bon, je numvise ababishoboye nkuko kuva competition itangura twamye turi confused kuko haje abantu benshi bafise amatara menshi turabura choix ya. Rero mu repetition uretse ko umuntu agendera kosora utuntu duke ari utwe yongerako ngabo baba baje bavyiteguriye. Finale ya Nanje Ndaririmba. Aja mu make ico navuga cyambere na mbere nahakuye muri Nanje Ndaririmba. Nuvuga nka experience nahakuyemo mu byo kuririmba, nahakuye yuko mu kuririmba atabwoba. Umva kuba fier de toi-même. Pana ugenda ibintu byo gupapa nyene ariko umve uba fier de toi-même utuze kuko ni benshi baba babizi ariko nabwoba nzogira Yesu angumbiriye, nabwoba nzogira. Narigiye kuba musicien twasanze ugize ikosa barakubwira kosora, byose byarafashije. Umva uko ndabibona gushika ubu mbona ari byiza, mbona yuko muri finale bizogenda neza meme kibanza cyane ndashobora kironka. Kwa kifupi ni kwamba washiriki wote ni wazuri na pia wanasikiliza ushauri. Kwa uwezo wangu nilionao na uzoefu ambao ninao kwa muda ambao nimekaa kwenye industry, yale niliona ni matatizo nimeweza kuwashauri, kwa sababu tupo kwa ajili ya kushauriana, kwa sababu tunataka vitu vizuri. Kwa hiyo issue imeenda vizuri na nimefurahi kumaliza poa. Kiingilio itakuwa ni 10,000. Kwa hiyo mje kwa wingi na hiyo 10,000 tayari humo utapewa kinywaji. Karibuni sana, karibuni mkiwa wengi, tufurahi, tuenjoy, tusikilize mziki mzuri, tuwaone pia na vijana wetu ikiwa ndo siku ya mwisho tunahitimisha. Place itakuwa ni arena.